Nyuma yuko nga mu Burundi hariko haravugwa amakuru agendanye no gutorokesha Generali Aregeme Bunyoni, nyuma yuko rero bamwe mu bahoze ari abagenerali baragwana muri CNDD-FDD bakomeje kugenda barababazwa n'amagara yiwe atifashe neza kuko bizoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda arabitangaza. Hari bamwe batanguye kugenda baranoganuga by'umwariko Generali Prime Niyongabo asanzwe afise ijambo rikomeye cane ku gisika c'u Burundi aho amaze imyaka irenga 13 ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi. Nyuma yuko rero ano makuru akomeje kugenda arasakara iryo nino haba mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye, biravuga yuko rero yoba yageze ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse akaba atabyakiriye neza nkuko bizoma bigaragara. Hamwe batajya umunwa bavuga yuko rero by'umwariko yaba yongeye gutuma Evariste Ndayishimiye atangura gutekereza uburyo rero yo mubogoza mu mabanga yiwe mu nyuma yuko na yuko amaze kuba igihangange, akaba ari karashaka kuraba ingene yo mwikiza by'umwariko ariko akamwikiza binyuze mu mucyo. Mu misi heze hari amakuru by'umwariko yadushitseho aremeza neza yuko hari bamwe batishimiye General Prime Niyongabo mu nyuma yuko arumwe afise ijambo riremere cyane, akaba umunywanyi wa Evariste Ndayishimiye guhera mu bwana bwiwe, ndetse binavuga ko kandi abangaba basubye kuba ari abanywanyi General Evariste Ndayishimiye asanzwe aratinya uyu nguyu General Prime Niyongabo. Uyu General Prime Niyongabo ararinzwe cyane, arubashwe cyane nga mu Burundi, n'umwe mu bantu bafise by'umwariko imitungo itari mike cyane, n'umwe mu bantu bafise amahera atari make cyane ku buryo benshi banibaza impamvu adacarabogozwa kimwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nga mu Burundi nkuko bizoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu hari amakuru by'umwariko amaze gushigwa ahabona ashimangira ko by'umwariko itegeko ryongeye by'umwariko gusohoka ribogoza General Prime Niyongabo, ariko kandi by'umwariko bamwe mu bo bireba barimo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bakaba banze guca barashiraho umukono canga se baca baravyemeza nkuko byoma bigaragara. Hari amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse akomeza kugenda aratugira muri uno mwanya ashimangira yuko by'umwariko General Prime Niyongabo by'umwariko asanzwe afisanye umubano ukomakomeye cyane ndetse n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, ku buryo by'umwariko Evariste Ndayishimiye nawe asigaranye by'umwariko Reverend Kuriyo mu bantu bakomakomeye cyane muri CNDD-FDD, usibye n'abandi bajenerali bamwe na bamwe bagiye barasozera imirimo yabo nkuko bizoma bigaragara. Hari amakuru y'ibanga ashimangira yuko by'umwariko ku ruhande rwa Reverend Kuriyo rero by'umwariko atifuza yuko by'umwariko uyu nguyu General Aregeme Bunyoni yoca aravanwa mu ibohero rikuru rya Gitega, mu gihe abandi baca barasigura yuko by'umwariko ndetse bakanemeza neza yuko uyu nguyu akwiriye kuvanwa muri iri bohero nkuko byuma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko hakomeje kugenda hagaragara ndetse hakomeje kugenda hibonekeza ibitari byiza by'umwariko mu bigendanye na politike nga mu Burundi, mu nyuma yuko hariko harategurwa amatora yimirejwe nga mu Burundi. Muraza kunyemera tugaruke kwa hano makuru akomakomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa by'umwariko, turaza kugaruka ko bikomeje kugenda biratangazwa na CNDD-FDD mu nyuma yuko by'umwariko hakomeje kugenda haravugwa amakuru agendanye by'umwariko n'ubuzima bwa General Aregeme Bunyoni aherutse kongera gusakwa mu mpera z'umwaka twasoze 2024. Hari amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho ashimangira ndetse anerekana neza yuko by'umwariko ku rugo rwiwe by'umwariko haje gutegwa n'imbonera kure ndetse zari zifise impoho nkuko byoma bigaragara. Ni mu kavideo gato kariko karatrending ku mbuga ngurukana bumenyi kerekana imbonera kure by'umwariko ziriko by'umwariko zirirukanwa namwe mu bajejwe umutekano nga mu Burundi, bigaragara ko rero bari batumwe kujya gusagarira abo mu muryango wa General Aregeme Bunyoni nkuko byoma bigaragara. Mu Burundi yarakomeje kwaduka injyane ziremere cyane ziriko zirakomoka kuri politike, izindi zituruka ku bihanganye bimwe na bimwe byagiye birabogozwa mu mabanga, ku buryo bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwariko hashobora kwaduka injyane nk'izobaye muri 2015 kuko bizoma bigaragara. Kaze kuri mwese mutwumviriza nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, kaze kuri mwese mutwumviriza muherere mu gisagara c'ubudandaji cya Bujumbura, mu gisagara by'umwariko batwumviriza bari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abari muri ville zigiye zitandukanye, abari mu ma province amwe agiye atandukanye, ku mitumba imwe n'imwe, mwese ndabahaye mwiriwe mwese batwumviriza nga kuri nobonesha kure yacu ari nayo yanyu
ya Burundi News TV. Kaze kuri mwese kandi mutwumviriza mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, America ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe cane. Reka tuyatangure nga mu Burundi, ariko kandi ndakwibutsa kuri ushitse hano bwa mbere Tionda kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe 5 Tionda ko ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira abace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitangwa. Ikaze tuyatangurire mu Burundi, ahama haravugwa ibihe bitari byiza muri politike y'u Burundi ndetse n'indyane ziriko ziraduka hagati ibihangange. So bwa mbere mu Burundi by'umwariko hakomeje kugenda haravugwa inoganurwa by'umwariko ryo kubogoza by'umwariko General Prime Niyongabo asanzwe ari umukuru w'igisoda c'u Burundi, akaba asanzwe ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi. Numwanya amaze by'umwariko imyaka itari mike cyane kubera imyaka yarwa muri 13 iraheze, ari umwe rero by'umwariko mu batavugwa ko haba by'umwariko mu mabi yo bakora ndetse no mu bindi bihe bitari byiza. Icakora by'umwariko usibye abasoda b'abarundi basigura ndetse bakaba batajya umunwa mu kugaragaza neza ko uyu ngo yarongoye igisoda c'u Burundi yaba datuma bataronka ibyo bagenerwa byose mu minsi yose, haba nk'uduhera twabo canga se mu bindi bigiye bitandukanye bigendanye n'imfungurwa. By'umwariko abandi urasanga bemeza nayo ko atakibazo afise. Benshi baramuzi nk'umuntu yakuranye na Evariste Ndayishimiye, baramuzi nk'umunywanyi wiwe guturuka muri CNDD-FDD, guturuka by'umwariko mu mashamba bariko baragwana nk'abaroberi ba CNDD-FDD bifuzaga impinduka nga mu Burundi. Barazi neza ko zimwe mu mpamvu zituma rero uyu mutegetsi Evariste Ndayishimiye adashobora kuba yobogoza by'umwariko General Prime Niyongabo, ari uburyo rero bafisanye amabanga atari maceya cane. Mu misi iheze narabashikirije inkuru yavugaga yuko rero hamwe mu basoda bagiye batandukanye n'izindi ndongozi nkuru z'u Burundi zagiye ziyamiriza ibiriko birakogwa ndetse ziranasaba yuko by'umwariko General Prime Niyongabo yobogozwa mu mabanga yiwe. Ni mu nyuma yuko by'umwariko hari umunsi by'umwariko Evariste Ndayishimiye yagiriye uruzinduko mu mahanga, ariko mu rwego rwo kugira ngo yerekane ko yo ashaka kwikuraho rero ibigendanye no kumubogoza mu mabanga yiwe, yarasize yanditse urwandiko rubogoza General Prime Niyongabo, aca ararungikira mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika kugira nawe ace arushyiraho umukono. Bice birarangira, ariko uyu nguyu yaranze kuba yoshiraho uwo mukono. By'umwariko icyo gihe by'umwariko byaravuzwe yuko yifuje yuko yobanza kuganira n'uyu mutegetsi Evariste Ndayishimiye. Bivuga ko rero icyo gihe General Prime Niyongabo by'umwariko agitaha kibimenya yatanguye gutegura umugambi wo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Bivuga ko kandi byari bugegweho mu nyuma y'uko rero by'umwariko hari n'abandi bari baca baramushyigikira mu nyuma y'uko asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi. Icyo gihe bivuga ko umugambi utaciye uca mu ngiro. Mu nyuma yabo by'umwariko Evariste Ndayishimiye yaragarutse mu gihugu nyuma y'indwi zibiri ari hanze y'igihugu, ariko kandi guhera icyo gihe yarasezeye kuba yogerageza cyangwa yohirahira by'umwariko agerageza by'umwariko kubogoza mu mabanga General Prime Niyongabo nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta gushika ubungubu none rero by'umwariko ubungubu by'umwariko mu nyuma yamwe mu ndongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi ndetse namwe mu basoda bakuru barutse gukorera umugambi utari mwiza General Prime Niyongabo, basaba Evariste Ndayishimiye yuko iyo mubogoza mu mabanga. Amakuru yoma aradusumira cange akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda arasigura ndetse aranagaragaza neza yuko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko Evariste Ndayishimiye yabahaye inyishu, ashimangira yuko by'umwariko atoca yemera yuko by'umwariko uyu nguyu yobogozwa mu mabanga mu nyuma y'ibyama biriko biragaragara canga se mu nyuma yikomeza kugenda bitangazwa. Yaravuze ko atopfa ko ayo mubogoza muri ayo mabanga bitewe nuko nga mu Burundi bariko barategura amatora, kandi harakenewe indongozi nkuru zisobanukiye ibigendanye no gucunga umutekano ndetse no kubaka igisoda gikomakomeye cyane. Bivuga ko kandi bigendanye n'ibibazo Burundi buriko baranyuranyuramo by'umwariko bigendanye n'umutekano muce cyane, haba ibigendanye n'abaroberi bo muri Rwegitabara bariko barashaka kongera kugaba ibitero nga mu Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwariko by'igihugu, ndetse n'abandi bansi b'igihugu bama bariko barakoranira mu bihugu by'amahanga bafise intumbero zitari nziza. By'umwariko Evariste Ndayishimiye yaravuze ko General Prime Niyongabo ari we muntu wa mbere ashoboye kuba by'umwariko yomufasha mu guhangana n'ibyo bibazo byose.
mu gatondo nabashikirije inkuru rero isigura ndetse inashimangira yuko by'umwihariko General Prime Niyongabo yaba rumwe rero mu bantu bariko baragerageza canga by'umwihariko bariko barashaka kuraba uburyo rero botabara General Ageme Bunyoni nk'umwe mu bantu bahoze barakorana, nk'umwe mu bantu bahoze barafitanye by'umwihariko mu bantu utari mwiza, nk'umwe mu bantu bakoranye ndetse banabanye muri CNDD-FDD nk'uko amakuru yoma aradushya canke aradusumira. Hari amakuru akomeza kugenda aradusumira asigura yuko rero Varisto Ndayishimiye yaba yamaze gutahura ivyo bihe ndetse n'ibiriko birakogwa muri uno mwanya wose kugira ngo General Prime Niyongabo abashe kuba yoshyira cyangwa se abashe kuba by'umwihariko yoshyira mu ngiro ivyo bikorwa byose nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi avuga ko ariko harategurwa umugambi karundura, umugambi azoca arafashwamo n'abasoda bamwe na bamwe ndetse hakaba hari n'ibitero, hakaba hari n'intwaro zimwe na zimwe ziriko zirategurwa kugira ngo zice zirifashishwa muri uwo mugambi. Bivugwa ko uyu mugambi by'iboneka indongozi nkuru z'igihugu zosa ziba nk'iziwuzi, by'umwihariko haba abashikiranganje barimo nka Marite Niteretse ndetse by'umwihariko n'abarimo Pierre Nkurikiye asanzwe avugira ubushikiranganje bwo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano. Harimo kandi umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi ndetse by'umwihariko n'ubushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca batazira General Ndakugarika. Ariko kandi bivuga ko abantu badashyigikiye umugambi wo kuba rero General Ageme Bunyoni by'umwihariko yova mu ibohero rikuru rya Gitega ahamagara batifashe neza. N'uyu nguyu nyiriteka Reverend Ndikuriyo asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngaha mu Burundi. Amakuru abyemeza anagaragara mu kiganiro cyo kujyana n'abamenyesha makuru aho yasiguye yuko rero uyu General Ageme Bunyoni no gupfa ashobora kuba yopfa kandi aramutse apfuye ntaco igihugu coca kirahomba. Mu nyuma yuko yasiguye ko atamatungo yari afise n'ubundi ku buryo abonetse igihugu coca kirava mu bukene kiriko kiranyuranyuramo uno mwanya. Hari amakuru akomeza kugenda asigura yuko rero by'umwihariko ngaha mu Burundi hagiye gutangura umukubano wa politike mu nyuma yuko ariko harategurwa amatora aremereye cyane ngaha mu Burundi nk'uko byuma bigaragara. Mu nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ayo majambo Varisto Ndayishimiye yamaze kugenda arumviriza ndetse by'umwihariko niyo migambi yamaze kugenda aratahura, biravuga ko yaba yatanguye kuraba uburyo rero yogerageza kubogoza General Prime Niyongabo by'umwihariko, ariko na n'isaha bigaca biragorana. Mu nyuma yuko rero by'umwihariko itegeko cyangwa se by'umwihariko ikete rica by'umwihariko riramubogoza muri ayo mabanga rigomba kuba risinywa rero by'umwihariko n'abari mu bushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca, kandi uyu nguyu ari umunywanyi wa mbere wa General Prime Niyongabo. Bose bombi n'aba general ndetse bakabifuza guca baratabara ubuzima bw'umugenerali wahoze ari umunywanyi wabo General Ageme Bunyoni. Amakuru yoma aradusumira canke yoma aratugeraho by'umwihariko dukura kubegereye by'umwihariko Varisto Ndayishimiye nuko umuyobozi nuko by'umwihariko hari umuyobozi by'umwihariko mu biro bikuru bya Varisto Ndayishimiye yemeza ko Varisto Ndayishimiye by'umwihariko yongeye gushira umukono rero ku itegeko by'umwihariko rikora Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi, maze umushikiranganje wa mbere by'umwihariko ndetse n'andi ba generali by'umwihariko baranga kurishiraho rero umukono. Aho niho rero by'umwihariko hakomeje kugenda haravugwa amakuru y'uko by'umwihariko hoba hari imigambi ikomakomeye cyane yo kubogoza by'umwihariko bamwe mu bategetsi bakomakomeye cyane bashobora kuba bo kwitambika by'umwihariko ibikomeje kugenda biravugwa ndetse n'ibyumviro bya Varisto Ndayishimiye. Harabemeza nuko kandi Varisto Ndayishimiye yoba adafise by'umwihariko yoba adafise intumbero ko yewe mukuru, ariko kandi umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ko ari umwe mu bantu bakomeje kugenda barivuruguta muri politike. Hari umwe yaratanze igitekerezo aravuga ati yaravuze ati mukenyezo mukuru w'igihugu turagukunda kandi turakubaha cyane, ariko tukugira inama nziza nuko wareka rero kwivuruguta mu byo politike. Yaragize ati ibyo bokoze General Ageme Bunyoni nawe bashobora kuba bo bikora umutwari wawe canga se Varisto Ndayishimiye, ibaze baciye barabimukora nawe ntaho wowe usigaye. Ariko kubera by'umwihariko hari rero by'umwihariko n'abatazi umutambukanyi wa General Ageme Bunyoni kuba rero atarigeze yivuruguta mu bya politike, ubu ngubu ariko aridegembya araca akora ibyo yishakiye ndetse n'ubushabitsi bwiwe buriko buragenda neza nk'uko bizoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira aravuga yuko by'umwihariko yatanze by'umwihariko igitekerezo kuri Angelina Ndayishimiye yaravuze ko hari n'abandi bakengezo bamwe na bamwe baba perezida mu Burundi bagiye by'umwihariko batagiye baranamenyekana by'umwihariko ariko uyu nguyu akakomeje kugenda yivuruguta mu bya politike hari n'abatajya umunwa mu kugaragaza neza yuko uyu nguyu ari waca aratanga amategeko aremereye cyane mu gihugu cy'u Burundi akaba ari nayo by'umwihariko Evariste Ndayishimiye aca aragendera ko ico bikoze amakuru dufise aremeza ko perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kwikuraho General Prime Niyongabo by'umwihariko ayo makuru nyine aremeza ko hari n'abasirikare badashigikiye General Prime Niyongabo abasirikare bagiriza ubusuma rero bwinshi iyo abarongoye uyo ubarongoye kandi bavuga ko ari we rero yari yarabujije ko baronka rero agashahara kinusuye nk'uko vyoma bigaragara hari imyidongo byinshi rero by'umwihariko y'abasoda b'abarundi by'umwihariko tuzoca turagaruka mu biganiro byacu bitaha bagiye barafungwa by'umwihariko bahora bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda abo nabo rero by'umwihariko nyine bemeza ko bazira rero ubusuma rero bw'imishahara babushira rero ku mukuru w'igisirikare abahinga bakurikiranira ihafi by'igisoda cy'u Burundi bavuga ko hakenewe rero by'umwihariko impinduka by'umwihariko ku kungene amahera y'igisoda akoreshwa nga muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi nk'uko vyoma bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusumira cyangwa nk'uko bikomeza kugenda abiratugeraho muri rusange amakuru akomeza kugenda aratugera by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko aravuga ko Evariste Ndayishimiye azashobora kwikuraho uwo yabereye by'umwihariko pare by'umwihariko mu bugeni ariko kandi ngo bizoca biragorana koko General Niyongabo yoba by'umwihariko ageze aho ashaka kwikuraho rero by'umwihariko pare wiwe Televendera ko buca yoba yaramaze kugangura by'umwihariko akanka ingingo z'umukuru w'igihugu by'umwihariko niba Evariste Ndayishimiye adafise umukuru rero w'umugambwe by'umwihariko ariko kugeza ubaca barumvikana niyumvikane n'umukuru w'igisirikare akanyinyurana by'umwihariko n'umushikiranganje wa mbere azoba asigaranye inde muri rusange ibintu nk'ibi nibibyara ikintu cibi cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD bihangange bica bicungana bikabana by'umwihariko bimeze nka bugabo bwigaba by'umwihariko hakabura ufata ingingo zikiza rero igihugu nk'uko vyoma bigaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko nuko by'umwihariko bamwe mu bategetsi muri CNDD-FDD bifuza yuko rero by'umwihariko uyu by'umwihariko General Prime Niyongabo aca arakugwa mu mabanga ajejwe by'umwihariko yo kurongora igisirikare cy'u Burundi ariko kandi by'umwihariko hakaba hari n'abandi bakomeza kugenda by'umwihariko bashimangira ko by'umwihariko bifuza ko uyu General Prime Niyongabo yoca by'umwihariko arakugwa by'umwihariko mu mabanga yiwe hari n'abandi basigura yuko by'umwihariko bifuza ko General Televendera ko buca by'umwihariko n'abandi bategetsi bashobora kuba botabara uyu mu General yahoze ari umunywanyi wabo nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ntaramenyekana imigambi nyirizina iriko irakogwa canga iriko irategurwa icakora amakuru dufise nuko ku ibohero rikuru rya Gitega by'umwihariko hakomeje kugenda by'umwihariko haragaragara by'umwihariko abacungera iryo bohero ku buryo budasanzwe ari benshi aho bivuga ko rero mu masaha y'umugoroba by'umwihariko kugeza mu gatondo by'umwihariko iyo mihanda imwe n'imwe by'umwihariko iba itari kuriwe kuba yonyuramwo abantu bari bo bose usibye rero bamwe mu bategetsi ndetse n'ibindi bihangange bivuga ko kandi buri joro by'umwihariko noneho abajejwe igipolisi baca barajya gusaka by'umwihariko akumba uyu General Ageme Bunyoni afungiwemo nk'uko vyoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira twerekeze ku makuru akomeje kugenda aradusumira cange akomeza kugenda by'umwihariko aratugeraho muri rusange amakuru yama aradusumira canga se by'umwihariko akomeza kugenda aratugeraho mu nyuma y'uko by'umwihariko nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeje kugenda aravugwa inkuru z'akababaro zigendanye n'abasoda bamwe na bamwe b'abarundi bariko by'umwihariko bakomeje kugenda by'umwihariko barafatwa amatekwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ngwano zimaze imisi ziraba amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira akabasigura ko leta y'u Burundi by'umwihariko yoba yamaze kwihakana biriko biratangazwa n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru yoma aradusumira cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho
ni mu nyuma y'uko rero FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zongeye kwatswaho umuriro w'imbunda maze baca barayabangira ingata. Umwari wa M23 wongeye gukubita kubi rero ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu duce duherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nkuko aya makuru ava muri ivyo bice rero abivuga, biturika byaratangiye kumvikana ahagana isaha by'umwariko za saa 12 z'igitondo cyo kuri iki cyumweru kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa 2025. Bikavuga ko iri hangana rero rikaze ryarabereye mu misozi ine rero iherereye muri grupuma ya Mupfunyi Shanga muri teritwari ya Masisi. Iyo misozi ikaba ari Uwandumba, Kashinga Mutwe, Nyenyeri ndetse na Munanira nkuko byoma bigaragara. Abaturiye ibyo bice rero baravuganye n'amenyesha makuru bacu by'umwariko, baravuze ko bumvaga ibiturika biremere cyane ko utwo dusozi rero imigwano yabereyemo byarangiye twigaruye n'umuhari wa M23 nkuko byoma bigaragara. Ndetse kandi bavuga ko by'umwariko barangizaga by'umwariko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ririmo rero FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacanshuro barimo rero gukizwa n'amaguru, aho rero ngo bahungaga berekeza mu bice byo muri Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru kandi avuga ko indi migwano yabereye muri lokalite ya Kiruku, agaciro kari hafi ya Ishasha. Ingwano kandi by'umwariko yavuzwe mu gace ka Mufunzi garereye hafi ya Ngungu, aho Wazalendo, FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi bamaze imisi 3 rero bagwana n'umuhari wa M23. Ibyo birabaye mu gihe by'umwariko haheze imisi 7 M23 yigaruriye by'umwariko igisagara ca Masisi, agace k'ingenzi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Bwana Félix Tshisekedi rero by'umwariko ntajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko azatuza ari ku rugamba ruri ngaha mu Burundi. Urugamba by'umwariko ruri muri Kongo arufashijwemo n'ingabo z'u Burundi n'abacancuro, by'umwariko bakazoca baratsinda ingabo bemeza yuko zoba zarabateye. Bwana Tshisekedi aramaze gufata gahunda y'ingwano, ariko kandi arakomeje kugaragara by'umwariko ibikorwa bigiye bitandukanye byerekana yuko ingabo ziwe zidashobora kuba zotsinda uru rugamba. Bashimire dusubire mu masaha ari imbere.